ariko igihe mugani yari muri Tanzania mwigeze mu posta duposta iki ifoto ko agiye canke ko agarutse none ben urisi ko ari ibintu byose bikenewe gupostinga ari byose erega si byose umuntu yakora ngo dupostinga shobora gukunda turi abantu hari gihe bishaka kaducamwo cyangwa ugasanga ntibikenewe nyashika tu mushaka umuntu nahagenda kifotoza ahantu hagaze ahantu cyo duposta oya ivyo ni ivyiyumviro by'abantu mugabo ico bofata abantu ico twebwe dusaba abantu bega vyo byavuye kuri Badman cyangwa kuri Double J kugira mutandukane ndibaza ko bapostinze mugabo bavuze ko aramasezerano akuru yo baraheze Yes uno munsi hari amakuru avugwa yuko mutakiri muri Bantu Boy nizere yuko ivyo bintu gusa cyo novuga nuko abantu benshi nawe ngine uri kurakibaza umenga ni inkuru mbi nta muntu yapfuye nta muntu yashwanye n'ubundi usigiye cyageze turavuga ati n'umwanya wo kuja kurondera ukwacu nta uhori wabo niko bavuga kabisa nakoze kugira nshobore nagiye kugira nshobore ku developer tala yanje shobore kwiga kubera ngaha kwisi turi ku ishuri Boy Killer Double J kuvyerekeye ibikorwa je nibaza ko mu gihe umuntu akiri muzima kandi mu gihe iyo mpano tuyifise yo gukora ivyo bintu nibaza ko ata mpamvu yatuma duhagarika gukora ibikorwa birabandanya kuri kwamye kandi nkuko bibonye no mu Rwandiko urabona ko Famiye dukomoka ko baradushigikiye kandi bazokwama bari hafi yacu Badman kuba mvugi wanje vipi msaza niho gushimira abafana muri rusangi babandanye badufata ukuboko bumve ko dufise ibintu byinshi byo kwereka isi kandi dufise ahantu twifuza gushikana igihugu cyacu umuziki usaba ibintu byinshi David kandi byose nabyo kurande rwanje nabyo no kwishoboza sigura yuko ari abandi bantu tuzokora ikibazo umuntu aca yibaza kiriko umuntu ari muri management twatuzi yuko byose babiri muri management umuntu nashobora kuba ari wabakigurira isandari ariko si clip yo kwikorera no kwishinga no pfa igunda bizikura umugenzi ariko no kwishinga no pfa no pfa no kwishinga no pfa oh my friend dupunguza mapati my best friend tureke kwama muri party Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry, this is Nocel TV, the one of the best for this industry rabidi. Kuri micro kumwe na Benny, behind the camera ni Arkeni. Nkuko tumaze bikora reka tumaze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurukira n'abakunzi ba Nocel TV. Yes, uno musi rero ndi kumwe n'aba brother benshi kumbere bariko baribaza ibibazo byinshi ati mbega ibi bintu byo bari byo mbega bimeze gute? Mbega byagenze gute mbega uno musi hoho baza kuvuga iki kubwabo ku ruhande rwabo bavuga kwiki? Yes, reka kuvuga ku buryo bw'iwanje ndi kumwe na Double J. Vivi msaza. Yeah man, biraza neza Bad Boy Killer Badman kuba mvugi wanje vipi msaza biraza neza ashimwe uradundega man shimo iteka pole sana na swaumu kwezi guheze naona ilikupunguza ta biro kidogo kaka asante yes kumbure museza kuvugana byinshi n'aba brother yes uraza kumenya byinshi ukuvyerekeye biriko biravugwa yes kumbure ndabaramutsa kandi novuga Akili hamwe na Double J natwe turakura mu kintu cyane yes ku munsi novuga ku munsi kwanza kuno munsi kuri Double J bimeze gute kuri Double J kwanza sikia leo bimeze gute kuri wewe uno munsi ni mwiza twaramutse amahoro turacahumeka kabisa nibaza ko ari cyo gikuru kuri Akili sikia kwe kwaje kaka meze neza kubera nta kirengeye kuba nkihema nyimba nkihema bisigura ko ibintu byose ari sawa bimeze neza shimo iteka yes kumbure umuntu kwanza agire ko kwanza abakeza ku ndirimbo yanyu mwasohoye novuga no kwishinga no pfa yes ni indirimbo yabaye ya mbere novuga no kuri Isanganiro muraronka agashimwe ka Isanganiro Award ni indirimbo iriko bikora neza cyane novuga ati felicitation kwanza maze thanks sana bro yego Akili fresh sana nikizani asante sana nizere ko hari nibindi biri nyuma maniga
na cyane cyane. Mbega histoire y'irya ndirimbo kwanza bikwaje kwanza vyazigenze gute? Mbega hari izindi zizoza mu nyuma? Mbega proposition ilikuwa ni ya Double J au ilikuwa ni ya Akili kwanza? Bosi ni indirimbo ni ya Double J mugabo sinibaza ko yari yabiteguye ko tuyiririmbana, yarabisiguye kenshi ko byaje kuba ko byaje gukoreka mu nyuma yamaze we kuririmba. Narifuje kuyijyamo ndamuririmbira ivyo nateguye ko noririmbamo ko indirimbo nari nayikunze, ama nawe arabishima niko guca ndayijyamo kandi ngenda ndamushimire kubonera iteka agashima yuko ijwi ryanje ifatanya n'igihe. Afu mnapendanaga sana Double J n'ugwa nkora umuziki bro. Turaza kumenya byinshi. Yes, kumure amakuru ariko aravuga ngo yuko nuko ino misore ibiri itakibarizwa kandi muri Bantu Boy twisunze nuvuga ugwandiko nuvuga ugwete nuvuga gwa postinzo nuvuga ku rubuga ngurukana mumenyigwa Bantu Boy Entertainment. Ariko tutarabigiriye ko nyene ni kibazo cyanifuza kubaza nimpere kuri Kiriku ati mbega dusubiye inyuma gato Kiriku winje muri Bantu Boy gute bro? Ninje muri Bantu Boy ndamaze wisigura kenshi na ni kuntu kubibutsa gusaba abantu kuma yake ya Bizari yaremeye kumfasha ariko igihe yemeye kumfashiriza nkombore icyo yashaka kumfasha nicari gukunda ico gihe aranyemera ko igihe kimaze mfasha hama ibihe biraho ibindi Imana irakora ivyayo turasubira turahura ari Oscar nzanye ngahe Bujumbura. Tumaze guhura caribuka ko yigeze kwemera kuzomfasha niko guca bishira mu ngiro kandi ndabimushimira kandi cyane. Imana ize yambe muhezagira kubera ko ikintu yakoze ni ikintu ciza cyane. Novuga ko ku ruhande rwanje ndi umwe mu bantu namye nifuza ko nogira ahantu ngeze nkageza nanje abandi ahandi hantu. Icivugo canje kirabisigura byose. Sinabaye ugira mbeho nabaye ugiragira bazoba kwera ko nabayeho. Nyimba rero hari umuntu yagize icyo akora nkagera aho ngeze muri uru rugendo muri iki kintu nifuza kuzoshikako arabishimirwa cyane mu buzima bwa Kiriko kabisa. Ku ruhande rwa Double J muri Bantu Boy gute wagiye gute man? Je muri Bantu Boy byatanguye kwanza Fizo yarakunda ibikorwa byanje, hari indirimbo zanje yari imaze gukora zamuryohera yakunda, hari na zimwe yigeze kugira soneri muri phone yiwe, so bica bihurira rero nuko akunda ibikorwa byanje nanjye yari umuririmbyi nakuze numva kandi nubaha nemera. Ama kontra yanje yaho naho rimaze guhera, wewe na timu yo baranyegera baransaba ko twokora, turicara turiga ingene twokorana, turabihuriza ko turatangura turakora. Yes, niba atari banga uvuze ati wari ufise contrat, mbega i contrat yifise amasezerano ameze gute nimba atari banga ga Double J? Yari contrat hagati ya Double J na Bantu Boy. Umva ni ibanga ry'abantu babiri. N'ubu biracari mu ibanga nyene Double J. Mbega ku ruhande rwa Akili wewe yarafise amasezerano? Kubera kina ninashobora kubona simberanye n'amasezerano. Bad man. Wari ufise amasezerano? Yes, wari ufise amasezerano yameze gute mbega nimba atari banga nka Double J watubwiye ko ari banga? Boje ndibaza ko nkuko yabivuze nibanga mugabo amasezerano yarahari ariko ubucuti nibwo bwari buhari kuruta kontra kandi kontra yabayeho kubera akazi mugabo ubucuti buca burakomera kurusha ijya kontra. Bisigura yuko ako kazi nubwo ko katagihari nyimba Kiriko batakiririmba cyangwa kazobandanya ririmba ubucuti buzogumaho. Yari kontra y'igihe hingana gute? Nibanga Double J nawe nibanga nawe nibanga kumwe n'abagumya banga. Nibanga ry'akazi nkuko nabivuze naho mu kazi kiwawe nushira ku mugaragaro mu poste kontra. Ivyo nivyo kuko nubuzi abaheta bawe bagarukira kabisa, ariko for now ntibikenewe. Kiriko aranzi bicu umuntu ariko abona bikenewe nuko kubera ko abantu kenshi bafatira mu bibi mugabo hayiki ibintu byiza nivyo bakwiye gufatirwa ko cyane. Baza yuko ibintu bimeze neza ubucuti buriho uzobandanya ndibaza bari cyo. Yes, kumbura ivyo ndaza kubishika ko nari nifuje kumbereka ati gwere ku ntango ati mbega ibintu bimeze gute, mbega nivyigeze bishika n'umunsi wa rimwe bigashika ukarenga ku masezerano wari ufitanye na Bantu Boy bigarera mu muryango tumuntu
none hari umuntu adakosha turese na Bantu Boy n'abamvyaye narabakoshereza ndi umuntu nta muntu adakosha ariko uko biri kose biraryoshe gukosha ukabona ko wakosheje hama ugasaba imbabazi curo nakosheje narasaba imbabazi kandi n'ubu niko bizokwama kubera ko hari abantu benshi bazi Kiriku gabo Kiriku abantu benshi bamuzi kubera Bantu Boy yabisigura yuko kujya nyene nabivuze nyimba hari izindi ngazi nzokongerereza mu rugendo nsigaje zozibandanyiriza aho bashikanye. Yes, ati Double J amaze kwitwa umuririmbyi wa Bantu Boy muri kazoza kiwe yabona mwiki kazoza future ya wabona mwiki novuga imbere ya amaze kwitwa kuri umuririmbyi wa Bantu Boy ugisinya amasezerano je nasinya amasezerano yo gukora ama nkuko bizi bikorwa nivyo bishikana umuntu imbere je nakoze kugira nshobore nagiye kugira nshobore ku develop tala yanje nshobore kwiga kubera ngaha kwisi turi kwishuri ugenda uriga uno musi uri ngaha ejo uzohura n'undi muntu agira akandi kana ko aguterera kuri ku mwuga wawe ukora agira itafari ashirako ejo uhure n'uwundi kubera umuntu nafashwa n'umuntu umwe kandi n'Imana turayisaba kenshi idufashe ariko ikorera mu bantu rero je nagiye muri Bantu Boy ngiye gukora ndashima Imana ibikorwa byagenze neza ya nico gikuru ivyo wari witeze warabibonye nkuko nyavuga ati narondira iterambere nabona narondira byinshi byiza byari witeze warabibonye nyene yaje ku bwanje ndabibona sinzi wenge ubona Double J yarateye imbere ko bwanje yarateye imbere cyane gose kuri Akili Badman vipi man ku ruhande rwawe gute aje ni sawa ndashima iterambere nawe nyene niryo wabona muri kazoza kandi ndibaza ko vyakoretse kubera nawe ndibaza ko ariho wamenye kabisa yes uno munsi hari amakuru avugwa yuko mutakiri muri Bantu Boy nizere yuko ivyo bintu sinzi ko ari kintu mwobwira abantu ati mbega ayo makuru yo bariyo ego twabonye Bantu Boy yapostinze ariko turifuza kumenya ibyavuye muri ku ruhande rwa Double J abivuga ko iki mbega byo bari byo sinzi ko ari kintu Double J yatubwira kuvyerekeye iyo nkuru nivyo gusa cyo novuga nuko abantu benshi nawe ngine uri kurakibaza umenga ni inkuru mbi nta muntu yapfuye nta muntu yashwanye n'ubundi usigiye cyageze turavuga ati n'umwanya wo kuja kurondera ukwacu hahori wabo niko bavuga kabisa kuri Badman gute ko nagisiguye niko nuko nyene bega vyavuye kuri Badman cyangwa kuri Double J kugira mutandukanye ndibaza ko bapostinze mugabo bavuze ko aramasezerano akuru yoba yaraheze ati rero amasezerano yoba yaheze ntivyakuvuye ko ntivyavuye kuri Bantu Boy amasezerano yo yaheze yes kumbura nimba atari banga muba mutakibarizwa yo muri Bantu Boy nkuko mwabitubwiye ntibikiri banga ariko mufise ibikorwa mugiye kubandanya ati mbega bigiye kumera gute ubwo buzima mwibiteguriye gute abafana mu babwira iki muri rusange je ku ruhande rwanje cyambere ndashimira buri umuntu wese ayige afise ico yakoze mu muziki wa Kiriku buri umufana wese yumva ko hari ashigikiye Kiriku Imana muhezagire kubera ko Kiriku ashigikiwe mu muziki cyane ariko arifuza no kuwuteramwe imbere ariko ntifuza kuwuteramwe imbere wenyine arifuza kuwuteramwe imbere akawutizamwe imbere n'abandi cyangwa agakora n'ibindi bidahuriye mu muziki ubuzima ntabwo ari umuziki gusa cyambere cyo no kubashimira hama nuko bo bandanya badufata ukuboko kubera ko nkuko yabivuze Double J n'umuntu muhira arabaho mugabo akava akaja gushakisha mugabo biba byiza iyo ugiye abavyeyi bavyishimiye bakaguhezagira kandi ndibaza ko ariko vyagenze kubera ko uyu munsi twe turi ngaha tungana uko mugabo ejo cyangwa hirya hejo natwe tuzogira abantu bakomoka kuri twebwe bizoba biryoshe rero yuko abo bantu batobaho nkuko twabayeho tukabategurira inzira mu gihe rero byahize neza nibaza yuko arico gikuru ni nko gushimira abafana muri rusangi babandanye badufata ukuboko bumve ko dufise ibintu byinshi byo kwereka isi kandi dufise ahantu twifuza gushikana igihugu cyacu Double J sinzi ko ari kintu yokongera kuri ico kibazo narimbajije Kiriku ati mbega ivyerekeye ibikorwa n'igiki mubwira abafana mu bwo buzima bushasha mugiye gutangura kuvyerekeye ibikorwa je nibaza ko
mu gihe umuntu akiri muzima kandi mu gihe iyo mpano tuyifise yo gukora ivyo bintu nibaza ko ata mpamvu yatuma duhagarika gukora ibikorwa birabandanya kuri kwamye kandi nk'uko wabibonye no mu rwandiko urabona ko famiye dukomoka ko baradushigikiye kandi bazokwama bari hafi yacu cyane gose urumva rero nibaza ko byose biri mu mutekano ntangere ati mbega ikibazo umuntu cyifuza kubaza ati Double J warigeze kwiyumvira byo byarigeze gushika ukiyumvira ko uzova muri Bantu Boy narinzi ko ntazo kwa mamba muhira niyo mpamvu n'ubu ntari muhira kwa mama na papa akiri gute warigeze kwiyumvira byo byarigeze gushika ukiyumvira ko uzova muri Bantu Boy mu buzima ajya iyo utaratahura ko buri kintu cyose kibera mugenzi wawe nawe gishobora kuba ko utaratahura ubuzima nimba byarabaye ku bandi hari ayandi mareba hari ibindi bintu bihuza abantu mugabo birashika umuntu akaja kunguruza akaja kuronderera ubuzima kundi cyangwa ahandi mugabo gikuru nakivuze nje nubwo novuga ndavuye muri Bantu Boy ndashobora kuzoguma ndi Bantu Boy. Hari abantu benshi bazombona bakambona mu Bantu Boy kandi nta umuntu nubwo ava muhira agakura muhira hamari muhira nkuko babivuze nkuko bahezagiye mu maso y'amaharo n'ibyo tuvuye kuri muri Bantu Boy mugabo je ndibaza ku mutima ko tukiri Bantu Boy kubera ko twavuze yuko ubucuti bwakoze cyane kurusha akazi kandi ndibaza ko ubucuti buzogumaho ku ruhande rwacu ku ruhande rwawe yes kumbure umuntu abyihweje neza agakurikirana n'ukuntu byagenze umenga byabaye giturumbuka Double J ku bwanyu mwe mwari mwabyiteguriye byabaye giturumbuka gute umenga abantu byabatangaje cyane uko kwibaza igituma abantu baba byabatangaje gose abantu bitegerezwa kubatangaza ariko ku ruhande rwa twebwe abaririmbyi no kuri kote ya management n'ivyabaye giturumbuka kubera ni ibintu twicaye turavugana naho barahezagira ati mugende imari zibaje imbere natwe tuzobaguma inyuma tubashigikira mu vyo dukora kandi n'imbere yo guposta babona ko twe n'ivyadutangaje kubera twari tubizi ko bitegerezwa kuba umva kuri kote y'iwacu nta kibazo na kimwe gihari nizere ko sinzi ko ku ruhande rwa Kiriku wewe afite icyo bivuga ko mbega wowe na wewe vyakira gute ko abantu bisa n'inko byabatangaje cyane nigikuvuga muri make kubera rero ntari muri abo bantu menye igitangaje cyari cyo akiri ariko urabona ko abantu byabatangaje byabatangaje mugabo nyine kubera ko ntari muri abo bantu ushobora kumenya icyabatangaje cyari cyo uno munsi muvuye muri Bantu Boy mbega muzokoma mukorana ukunyene canke muzokora ku gatwe kwiwanje canke mugiye mu yindi management na Bantu Boy ntituzoeka gukorana tuzokorana nimba hari icyo gukorana gikenewe ko dukorana tuzokorana umuntu yisunza akaraba bindi ko biravuga ngo ase ko musumenga muri The Game vya right now kuri no musi muri The Games ni mufise management nane management yatuza kuri The Games oya uvuga ati bya bintu uvuga ati ndafise abantu bahamagarika ibikorwa vyanje sinshobora kuja gukorana nakabidaci muri management uno musi nifuje gukorana kiri kubizogenda gute urazi ikintu kimwe nta muntu yo kwishoboza ibintu buri muntu wese ubuzima bwose tubamo tuzokwama dukenera abantu niyo mpamvu biba biryoshye kuvana n'abantu neza bisigura yuko ukuvuza ati kiri kumukeneye uzoca umurongo ko ibintu byose nzokora zo kwamanyenera abantu ati rero uzukwa mukeneye abantu kiri ku kibazo bisigura ko nzokwama mfise abantu uzukwa mufise abantu mukorana nifuje ko mbere kiri kuko yotomora neza ati mbega azokora ku gatwe kiwe canke ari muri management yindi avuye muri Bantu Boy tugiye kubona indi management agiye korana kiriko so bitangaza body man mugabo ko biri ko tuzokorana n'abantu kubera ko ntabyo twakwifashisha oya ni kwepa kiriko en fait nari nkeneye kubwira abantu kuri kubera abantu besho ko bati mbega ko bagiye abantu bamenye gusa ko tuzokorana n'abantu nta bushobozi dufise bwo kwishoboza none gakiriko ndakubaza warukorana n'ibikoko jewe nahora kujya nakorana n'abantu niko nzokorana n'abandi bantu ukorana n'abantu mbega abantu waje kumbaza amakuru uzanye mu cameraman ntwari kuri camera nambaza Kiriku ari abandi muzokorana yes kumbere Kiriku nagiye gukora ku gatwe kiwe agiye gukorana n'abandi bantu kumbere tutazi very soon azotubwira Double uri kumwe na Kiriku canke kila moja ukivyake no kwishinga nofa
ubibona gute ubona turi cyangwa kumwe mwishije wo faba ni montage ubona turi kumwe numubona ko turi kumwe ndamubona urashaka kuba muri kumwe ngaha ariko ku masezerano yandi mutari kumwe urumva nyene bimeze je ndashobora kubwira ngo ndikorana ariko naho no kubwira ko nikorana je ushobora gusanga bisakagwi k'abantu nyene bakurikirana ibikorwa byanje bazi ibintu by'umuziki biragoye ntavyo nshobora kwikorana je nyene ngo promotion ngo canke ibiki canke kuja ku negosia ama deal n'ibiki ariko nkuko yabivuze turakeneye abantu nyene batuba hafi dukorana naho uyu bari umujama nkamubwira ati bana fasha iki kintu aba ari umuntu turiko turakorana kandi umwe wese agufasha mu cyo ashoboye kabisa uko biri kandi support wamye yironka kuva kera utarinjira no muri Bantu Boy ndabishima cyane ndabishima nta na rimwe mwigeze muntererana yes ku ruhande rwa Kiriko ati mbega gute ku vyerekeye channel cyangwa uzokurenda channel nshaca canke ibijyanye vya muri Bantu Boy nyene bizobera muri Bantu Boy ibikorwa vyawe tuzobisanga ni hajyanye twibutsa YouTube channel yawe bro ni Kiriko Akili na Instagram ni Kiriko Akili na Facebook page ni Kiriko Akili na Twitter nkoresha na Snapchat why bro sindasiri mukageza kuri ubwo bweko afite nurasiribuka ubego umusiri mu bwanje bugeraho mbega haje umuntu sire musaba ameze gute gaje waje ubwanje bugeraho bifate ko bugera kuri bugarukira kuri Instagram na Facebook hamwe na YouTube channel aka WhatsApp ndagafise kandi we nukoresha nimero zibiri nkoresha imwe je Double J kurande gwa gute YouTube channel zoguma yandi nyene platform zawe gute bizoguma ari bijyanye nyene kubera nagumye ndi Double J cyari wa undi nyene umva shobora guhindura ikintu na kimwe ni Double J once again kumihora yose ni itaravuka yose kujya nyene yes kumbure n'abantu benshi twisunze n'ibinyamakuru bitandukanye bikoranga mu Burundi barakora vuga inkuru nyinshi zitandukanye sinzi ko mumaze kuvyumva ku bwanyu mwavyumvise ndibaza hari abavuga yuko hariho n'ibikorwa fulani mwara mukora kumbure na clip ya Nofa vyavuye ku mufuko wiwanyu ivyo nkuru muyumvise mwavyakire gute byo bari ivyo sinzi ko ari kintu mwavuga kugira mu beshize iyo nkuru canke mu vyemeze none Nofa ni yandi ya Double J none byo bavyaraciseho akisoping inyungu nizandi yes inyungu yoba nziza gusiga ikorwa gisoka ari ciza ariko kibazo umuntu ace yibaza Kiriko umuntu ari muri management twatuzi yuko vyose babiri muri management umuntu nashobora kuba ari wabakigurira isandari ariko si clip yo kwikorera kuko twatuzi yuko haje bugiye gufashwa n'umuziki iterambere rya Double J ni rya Double J kandi kuva mu nango z'igiganiro twabivuze Bantu Boy yakora ubwaro bucuti kandi biraryoshe ku uyu uri kurarera umwana ushaka kwakura hageze ikintu nawe akora akavuga ati ikintu kana karekana nanje shiremo inguvu zanje ndibaza ko atari bibi shase kunganira mugabo ntituvuze ko ari umufuko wa Double J ryandirimbo muganje se kubwira nuko naho byo bari byo kwatacho byo babitwaye kubera ko inyungu niwe ziriko kumbura inyishu nziza tuyikura kwa Double J amfete w'umuziki Kiriko nambwiye ati clip ni indirimbo ni ya Double J umva we yasa n'uwunganira sinzi ko ari kintu wovuga mu nacishije kwa Kiriko kugira ngo cinda gisubiza kwa Double J kizunguruke ilma technique urumva uko yajeje kubivuga uko vyoba biri kose indirimbo ni iwanje kandi iteza imbere jewe bayiriha canke je ndayiriha byose nico kimwe kubera jewe nkora muri Bantu Boy wahora ukora muri Bantu Boy muri uwo mwanya nkora indirimbo nayo nkora muri Bantu Boy ivyo nakora byose vyitirirwa Bantu Boy kandi rero jewe dufate mfise nk'amahera mu fuko bavuga ati reka nigurira ikintu kandi hari undi muntu yokingurira sinyaza ko ari bibi kandi ikindi naco novuga Kiriko nyungane
sindibaza ko bikwiriye kubera ko indirimbo ubu ufitiye akamaro ni Double J kandi uko biri kose nabivuze iyo uri kurarera umwana wifuza ko akura yagize ikintu yikorera ariwe wategerezwa gukora uri umuvyeyi uraryoherwa kandi cyane urabona ko uri kurarera umwana akura kandi ikindi nacyo Beni ibintu biriko biravugwa canke bizovugwa ni vyinshi cyane twende dushobora gufata ngo dusigure ngo ikintu kimwe ngo cagiye kiravugwa ngo havuzwe ngo kuno nivyo sivyo ibintu ntitwobivamo ndabizi ya rero ico dushaka abantu bafata ati babahungu bakuze bagiye kwironderera ukwabo n'umuryango wabasezeye mu mahoro nico kintu cyonyine gihari hama ivyo bindi navyo ngo ivyo twakoze n'ivyo twagize iki nibaza ko ntibikenewe hagati ya twebwe nawe Bantu Boy umva nawe umuntu yobibabaza inshuro zingana gute ntavyo mu kigera mwishura bashobora no gucishura mugabo ugasanga unaye mu makosa kitari gikenewe ariko kumbure hariyo nk'ibintu vyobo vyarigeze kuba mutifuza no gushira kuri mail ya kumbure bitanakwiriye bitarakwiye no ko umuntu yovuga byari byarigeze gushika none ni byose vyaho sangiza abantu niko batarambaza ari byo urisiri ko byose wobisanga ubuzima bwawe bwose urisiko busangiza abantu kiriko afise umubajije ikibazo cakubaza ikibazo ko ariko cumbaza kiriko nakugira wewe wavuye hariya kubera hariya muri Bujahid navuye kubera amahera nakira rondera kanoti narabivuze nibaza ko gusa nkuko Double J yabivuze abantu bafatire kuri vyiza kubera ko ubuzima uyu munsi turahari ejo ntiduhari hari abandi bantu bazobaho twebwe tutakiriho iyo uriko uravuga nk'ikintu nk'ico nkambaza ikintu nk'ico ubu ibintu vyarateye imbere hariho YouTube si nk'ibi vya kera ushobora kurondera nk'ifoto ya nyokuru wawe ukayibura abuzukuruza bakiriko bazomubona kiri mutoya nimba kiriko hari ikintu kanaka nyimba umbajije nk'ikibazo kitari gikenewe kumbaza nkacishura nkasanga nishuye uko kitari kwishurwa cyangwa ugasanga untaye mu makosa izo ngaruka zizongaruka ko no mu yindi myaka biraryoshe rero ko twobozanya ibikenewe kandi abantu bakabona vyiza kurusha bibi Yes kumbure ni ibibazo umuntu agerageza kubabaza bivanye no mu bafana banyu bivanye no mu commentaire kumbure bivanye na post yoba ya post nzo kunuvuga kuri urubuga ngurukana ubumenyi rwa Facebook rwa Bantu Boy kumbure umuntu acayibaza ati mbega ibi bivugwa byo bari byo kumbure ni nkuko ubo mufana wawe yoba ari ngaka kubaza ico kibazo kiriko kumbure wari gucumwishura uko nyene sinzi uko nyene yes kumbure ku ruhande rwa Double J wewe ibikorwa ni kwa kundi nyene tuzobisanga kuri YouTube channel yo kujya nyene yes kumbure ni ibikorwa vyiza bizokoma ari kujya nyene nta kivuye ko nta gahombo cyabwo nakunguka kagiyeko tuvuge gute chini waza ko nta muhinga w'isi mu bisanzwe kandi ibintu byose biba ni imipango y'Imana urumva rero Imana nizi kazoza kiwanje nizi kazoza kacu nyimba Imana ivuga ati mwese nkeneye ko muguma mu muziki ni mukora ibindi tuzoja gukora ibindi kubuzima s'umuziki gusa urumva rero ibiriko biraba byose n'imipango y'Imana twebwe iki gikuru no gusenga tugasaba Imana ikadufasha guhitamo ikadufasha gukora ibintu bikwiye gukorwa ntiduhuruduke canke kudusange tuko turiteranya n'abantu ariko nkuko vyabaye je nibaza ko vyaheze neza kandi turabishimira Imana ajya umuntu muvanye neza mu mahoro akavuga ati nzokwama ndagushigikira mu byo uzokora byose naho utakiri muhira nibaza ko ni ikintu twece dukoze ko cyane kandi turacishimiye cyane ni ikintu cemeza ko atangorane nimwe ihari naho urondera kutubaza ibibazo byinshi kugira haboneke ingorane ariko nta ngorane ihari yes kumbure si ibibazo umuntu arendera kugira ababaza kugira ngo umuntu arondere ingorane habwo n'ibibazo umuntu agerageza kubaza kugira ngo turonke inyishu nuvuga itomoye Double J sivyo none uri kuri ku ruhande rw'abafana ndagutahura ariko ivyo umuntu wese yibaza ntibishobora kubikorerako twebwe kuri kwacu twakuvuze uko bimeze nibaza ko bitahuritse sinzi ko kiriko ndamwunganiye Beni nuko yabivuze abavyeyi nyimba babishize hanze bavuga atakibazo baza kujya nyene bavuze kandi natwe turi ngaha wabonye ico bavuze natwe turi kurumva ico turiko turavuga ariko ikintu ca mbere twovuga nkuko Double J yabivuze nta muhinga w'isi mubajije ngo
kubona ngo bizoca bigenda gute n'ikintu kiza kuba inyuma y'umunota umwe ataco tuzi umuntu azokwishura kuri ico kibazo azoba yibeshe cyane kabisa mugabo ikintu dusaba abantu bazobagume badufasha ukuboko nuko yavuze ubu buzima si umuziki gusa nje nifuza ko ari abantu babaho kubera ko nabayeho kabisa ariko ntaho bihuraniye n'umuziki ico kintu ico kigo canje naho gihuraniye n'umuziki ndifuza rero ko abantu bazoguma kubera ko nyimba hari umuntu yatumye kikava mu ibarabara nyimba hari umuntu cyiyumviro nawe ndagifise kuva kera nyimba hari umuntu yatumye kirikabona ko ico kintu yifuza gushika kazogishikako n'umuntu mwiza kuri kiriko buri muntu wese yaterereye itafari muri urugendo rw'ubuzima bwanje abo umuntu mubi cyangwa umuntu mwiza afite ico yakoze ciza mugabe ico dusaba no kudufata ukuboko haba mu muziki haba mu bindi bintu kubera ko dufise imigambi atari mibi kandi dufise imigambi idafitiye akamaro twebwe gusa ifitiye akamaro abene igihugu muri rusange niaba mu muziki baze badufata ukuboko niaba mu kindi baze badufata ukuboko ari wifuza kuduhanura azaterera impanuro buri wese arabirekuriwe kubera ko nko ku ruhande rwanje je sinavuga ngo ndafise umufana twaramaze kuba umuryango kubera ko umuntu atumubaho umuntu atumufungura umuntu atuma niga arengeye kwitwa umufana kabisa yes kumbere iryo ni ijambo kiriko agiye avuze ku byo asaba abantu ku nivyo bivanye n'ibikorwa bagiye kuduha Verison sivyo nakakiriko ariko umuntu yisunze akumviriza nivyo mwagiye muratwishura kumbere aratahura yuko atagwa nkuru hagati ya abarongozi ba Bantu Boy umuntu aratahura neza ko ata urambabarira ariko umuntu aratahura neza yuko ko atagwa nkuru hagati ya Kiriko Akili na Double J hamwe n'abarongozi ba Bantu Boy sivyo nakakiri yes ariko twisunze ibindi nibibazo umuntu yibaza kumbere bivanye aho ndabikura mu bafana banyu nyene ku mapost atandukanye benshi bakavuga yuko bahavuye urwango rwakaduka bivanye n'ukuntu Big Fizzo ari gusora indirimbo mutigeze mu post mwemeze nakwiye kuko atari amakuru ari urukorokoro Akili umuntu wese afite ubushobozi bwo kuvuga ibyo ashaka kubera ko bene twebwe ngaha ku isi twari turi benshi kandi twavutse cyo kimwe twavuye hamwe ariko nitumeze cyo kimwe sivyo no kujya rero wowe utameze ukundi hariho umuntu usanga aremwe mu kwifondera ibintu basi mu kubona ibintu uko abishaka no mu kubona ibintu uko bitari niwo kimuhora mugabo si ibintu byose bivugwa n'abantu ari byo kandi mu gihe none ubibona gute bari je ndabibona bien ko ranyeretse post man kumbure dufatire kuri ico nyene ko kubera ko katari ivyo ko bavuga yuko kuri kwico kintu cyose ukuri kwivyo urakurashaka kuko kuri uri kurashaka nahandi uzogukura atari kuri twebwe n'ubundi nico gitubana baronde kuri uwo muryango my big brothers kandi baza ko turiko turabikwishura kabisa kwirirwa rero rarinda ariko mugani yari muri Tanzania mwigeze mu post duposta iki ifoto kwagiye cyangwa kwagarutse none ben urisi ko ari ibintu byose bikenewe gupostinga ari byose erega si byose umuntu yakora ngo dupostinga shobora gukunda turi abantu hari gihe bishaka kaducamo cyangwa ugasanga ntibikenewe nyene ariko kumbure yari abantu kumbure baca bavyakira mugabo nta gwanko kubera ko yaba none beni mushaka umuntu nahagenda kifotoza ahantu hagaze ahantu cyo dupost oya ivyo ni ivyiyumviro by'abantu mugabo ico bofata abantu ico twebwe dusaba abantu bafatire kuri vyiza kuri bibi twakosheje mu maso yabo turabisabira imbabazi gusa abantu bafatire kuri vyiza gusa hari ibindi bintu byinshi vyiza byahabaye wari kuvuga cyangwa bo bari kuvuga kandi byari kugira akamaro no muri iki kiganiro nkuko nabivuze ko hari abandi bantu bazokira aba tutagihari byari kubagirira akamaro mugabo aha uri kurabajuragiza kandi cyane tufatire ku byiza ibi nta kamaro bifise kirikura kigura ni kwepatana ni kwana kase muga ntacyo reka ndavyemera ivyo kiriku ambwiye reka ivyo birumvikana ivyo birumvikana oya si bibi kiriku biva tuko turaba ivyabaye uno munsi kumbure umuntu arica yibaza ibibazo byinshi bitandukanye kumbure bivanye n'ama article yanditswe kubikumbuga ngurukana bumenyi zikorera nga mu Burundi nyinshi wumvise ko bisunze kuri ivyo nyene riko ndakubaza kiriku kumbure iki kibazo ndakubajije nabo nyene kubaza ukikubaza kumbura uzobishurukanye cyangwa ubishurukondi umuntu kagerageza rero kukibaza nkuko je nkorera niyo sel kubganje ndakubajije kino kibazo nari nifuje kubera ndafise abantu badukurikirana kumbure n'abandi kumbure bazo kwiyongera mu nyuma bazo kwifata ati mbega bimeze gute ati mbega
byo byavuye kuri ibi bintu nje gituma ngerageza kubikubaza ntibibaze ko ariko ndakubaza ku vyerekeye bibi ni vyiza ndabija ko wakili twibande ku vyiza rero vyiza kubi reka kumbere ku byo umuntu aba yumvira yuko ivyo byadutumiye nuvuga bacanamwo kiri ko yatubwiye yuko kuvyerekeye ko batigeze bagirana uvuga ico bakoze kuri indirimbo ya Million Face nuvuga bagiranye na X Factor Big Fizzo ko batigeze bayipostinga bavuze ko bigeze bayipost kandi na preuve bayinyeretse ko bapostinze no kubavuga yuko batigeze bapostinga mu gihe nuvuga CEO Big Fizzo yari muri Tanzania bagize ico bayivuze ko kumbere wavyumvise n'ubutahura uratahura sibyo na Double J niko biri biratahuritse nta bintu byo gutwara pembeni canke iki ibintu bihari byose biraboneka ko biri amakenga bari bafise kuri twebwe babonye post natwe bumvise ukuri kwacu nibaza nta bindi bintu birenze kabisa nta bindi bintu birenze ariko nizere yuko ko muri mwatumereje novuga amatuwa yo kuja mu ntara nyinshi zitandukanye tuzokoma tuzihabwa kujya nyene twebwe canke Bantu Boy ku ruhande rw'iwanyu mwe babiri ko tubamenyere muja mu ntara nyinshi zitandukanye musabana benshi turashobora kuja mu bihugu kili kubera ikino pourquoi pas bidashoboka kwa nini kare nava muri quartier nja mu yindi ndashika ku ntara ku yindi kabisa igihugu ku kindi nivo ku yingine cyose ni mipango pourquoi pas ntoja state cyangwa bikanashika nkasubira ku gusubira down no ya gusubira down acha reka yes pourquoi pas tutogenda novuga state cyangwa Canada kugira ama concert yes kumbure birashoboka Double J tuvyakira uko nyene niko biri nkuko ariko arabivuga n'ubuntu bw'Imana nyene nta buhinga bujamwe yes kumbure nta buhinga bujamwe nkuko Double J bivuze nakirwa kubwiye ati pourquoi pas tutogenda mu bindi bihugu tuvuye tuno musi twari mu ntara ejo tuzoja mu vuga mu bindi bihugu sivyo noga akili tuvyizere gutyo kandi novuga wish you the best maniga mu Kirundi ndabifurije novuga iterambere respect sir tete Double J man natwe turagushimiye cyane kubona twifurije iterambere ama dushimire abadushigikiye muri iki kiringo cyose twari mu muryango wa Bantu Boy ama tubasaba nuko bakomeza badushigikira n'ubu batwereke ko kubera benshi bamwe batubwira bana mwakuze umugeze ku ntambwe rero kubera iki umuntu avuye ahantu yakuze icyo ushaka kumweka ko akiri umwana kandi ari waho umubwira ko yakuze rero twe twakuze badushigikire tugiye kubaka izacu ama ubuzima burabandanya gusa nyine muhira ni muhira aguma ari one love nawe urabizi kabisa sinzi ko ari ikintu mwari musanzwe muzi cyangwa niko kimeze ati mbega turazi ko Bantu Boy hari abantu kumbure byari bizwi ko bari contre nayo mbega abo bantu bizogenda gute akili bari contre nayo abansi ba Bantu Boy bizogenda gute bizogenda gute ko bavuga yuko hari abansi ba Bantu Boy ko kuruguru ico kibazo gute sabasi ba Bantu none Bantu Boy ni bisabansi gusa nta buzima nabo umuntu ashobora kuba adafise abansi mugabo uko biri kose n'abansi barakenewe rego ubuzima nibwojo atabansi barimo intsinzi iryoha yitwa intsinzi kubera ko itaza giturumbuka kandi nyimba ari ikintu kikubako mu buzima bwawe kakinezerererwa cyiza no kubona iyo kiza kuba kibi wari kubabara ubuzima nibwojo hari bwiza gusa kandi ubuzima nibwojo atabansi baburimo yes kumbura ku kibazo nababajije ubwa mbere nabajije novuga ko muri cyo mu mungutse muri Bantu Boy mwakimbwiye niterambere no kuvuga no kumenyekana nkaho nakumenye ko era ku bwa Bantu Boy yes kumbura umuntu acibaza ikindi kibazo mbega hoho nta ntambamye mwarigize guhura nazo gakiriko mambamye nibibura mu rugendo rw'ubuzima si mu muziki gusa naratangura no muziki narabamwe barabara mambamye mu buzima bizama intambamye zamaho kandi zizokwama kandi nizizova tuzona zisigaho banazisanze yanabikubwiye ubuzima nibwojo ari bwiza gusa nibishobora gukunda ifo ko hacamwe n'ibindi tutazi Double J ku ruhande rwaho gute bro nkuko reko arabivuga intambamye ntizishobora kubura kubera turi ku isi ni turi mu ijuru urabizi mugihe rero turi kuri ino si y'amarira n'umunezero urumva n'ibibiri ari ibihe byiza n'ibihe bibi umuntu araca mu bihe byiza na bibi n'ubu tugiye gukora twenyine tuzoca mu bihe byiza n'ibihe bibi ntidushobora kubikwepa
rero ico kintu maze kugitahura mu buzima nibaza ko uba wariyakiriye ubona ati uko biri kose ntegerezwa kugwana ko ibihe bibi ntibibura nuko je ndabibona kandi ibihe bibi bitegura vyiza iyo bwije cyane nuko babwira buke kandi Imana igucisha mu bikomeye kugira ubukome kabisa. Nizere ko kugira ngo muvugane na Mutamana uvuga the CEO wa Bantu Boy hari jambo kumbure rya nyuma yo barakubwiye kiriko sinibaza ko ari nk'ijyanye oya ryo gukora ryo kuba ko je nyimba uzi nyimba ari abantu ba mbere nshimira kandi maze kubivuga kenshi kandi nzokoma ndabivuga Fizo ndamushimira kandi cyane gose kubera ko arabikwiriye umuntu mwiza kandi n'umuntu w'umutima niba ari mu bantu bake bansezeraniye ikintu bakagishikana bagakora n'ivyo bari ibirenge ivyo bari urumva uko biri kose nje ahubwo ijambo nibuka nje namubwiye namusabye namubwiye ko ubu nje ubuzima bwanje sinkiri njewe jenyine novuga sindarongora mugabo ndafise batonya banje ubu bambona nk'umuvyeyi wabo kubera ko umuvyeyi yarabareze ntagihari yaritavye Imana cyo nibuka namubwiye namusabye ko yo kwamanshigikira mu bundi buzima ngiyemo singiye gukora umuziki gusa sokora n'utundi tuntu so kudandaza nk'udukara cyangwa nka tomate namusabye to business namusabye imigisha namusabye kuzokwama mpezagira muri buri kimwe cyose nubwo yamfashije mu muziki abantu bakamenya kubera umuziki mugabo ubuzima si umuziki gusa dance mu muziki nzogerageza mu bindi namusabye imihezagira muri buri kimwe cyose nzokora yes kumbere hari jambo Big Fizzo yabwiye novuga Double J bariko kumbere barahereza novuga ko vyerekeye ibyo rero basezeranye vyerekeye muri contre sinzi ko Double J yari tubwira iryo jambo kiriko yari tubwiye ikintu je yambwiye ati Imana ikuja imbere uraje twifurije ivyiza hama nejo bundi niba ukeneye n'impanuro cyangwa ikindi kintu cyari cyo cyose ntuzutinye kuhaca twe turahari ku bwawe ibyo niryo jambo rya nyuma twavuganye Fizzo hamwe na Stain manager umva niryo jambo rya nyuma ndabibukira kabisa. Kumbere dusa n'abasozera ikiganiro cyacu akajambo gato novuga muri rusangi mu bafana ba Kiriko Akili hamwe na Double J n'abafana ba Bantu Boy niki mubabwira muri rusangi ku ruhande rwa Kiriko? Turabashimira kandi turabakunda kandi babandanya badufata ukuboko bumve ko dufise byinshi byo kuzo kwitaba Imana twarerese isi bumve ko dufise byinshi byo kuzokora kuri iki gihugu cyacu ya kandi atavyo twakwishoboza kazi babandanye badufata ukuboko haba mu muziki cyangwa mu bindi yes ku ruhande rwa Double J niki mubwira novuga abafana ko mugiye gutangura ubundi buzima bushasha niki mubwira muri rusange? Icyambere na mbere ni kubashimira nkuko nari nabivuze babandanye batuba hafi nkuko basanzwe bashigikira abandi baririmbyi bose b'abarundi kubera tuvuye muri Bantu Boy ntituvuye mu Burundi twese tuguma turi abana b'igihugu tuguma dukeneye kugwana intambara kugira dushikane umuziki wacu kure cyane hashoboka umva twese turi mu rugamba rumwe tujye hamwe dushigikiranire ibintu bizogenda neza cyane kuri kote ya Bantu Boy nabo ndabashimiye cyane ukuntu twakoranye ibyo twacanyemo byose je ndabishima ibibi ivyiza je ndabibashimira ko cyane kuko ibibi byaranyigishije ivyiza navyo byanteye gutera iyindi ntambwe urumva je ndabishima cyane yes kumbere wumviriza amajambo batubwira nuko bashima muri rusangi kuko barabona yuko novuga Bantu Boy yaragize icikoze novuga muri karere yabo y'umuziki sivyo raga Double Akili yego kumbure rero sana basoza ariko akapela kidogo no kwishinga no tujya banda kidogo basi mazee simefurahi tunasangine maisha mapya bana kidogo basi Akili ndimbo bogereye oye reka reba siduhere kwa nyine yo bazi
no kwishinga nopfa no kwishinga nopfa igunda bizikura umugenzi ariko no kwishinga nopfa no 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 nopfa no 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 kwishinga nopfa oh my friend dupunguza mapati my best friend tureke kwama muri party kurya abana bikenewe n'ivyo yes kumbere tumo Felicita kandi kiri novuga ku mutima mwiza yagize novuga kuja gusangira novuga Eid Mubarak n'abandi bana novuga mu Gatumba ndagushimiye na warabishimye nawe utashitse yes nahashitse ari ku mutima warahashitse aho nabonye naho wabonye akiri rani cyane wala akiri naho wabonye nari nagiye gufasha abandi bana bo mwibarabara bagize neza uravyemeye ariko ko byakuze igikorwa cyane abo bandi bana bo mwibarabara bagiye kubafasha udafite umutima agiye umubiri umutima mwiza turawusabikanya hose turawutanga icama n'isobo cyangwa ufise mwishaki erego ufise mwiza urawusabikanya n'abandi sivyo none nanagira wewe ujya wari ufise uri mu Gatumba niwo wari hariya je narindi oya ntaco gikuru nuko wari mu gikorwa ciza nanje ngira nari muri ciza nyene oya cyari ciza from cyo gutuma nagufelicite ndagushimiye kandi cyane uwo mutima uzowamane bro ndagushimiye ndugu yangu turifuza na Double J uwo mutima ko azowamana ko amurikije kiriko twara nabara ufise afise ibindi ashobora kubako ikintu cyo gushigikira nyine urabona nyine ko ni big support bikenewe umva nabajya sibo babishatse no musi ni kuri bo bishobora kuba ejo kuri twebwe natwe tugakenera abaduserukako yes kumbere ni mu mpera y'ikiganiro cyacu ndabasezeye kumbere ndabakunda cyane hama ni inkuru mbizi ko ziravugangwa kumbere umuntu afite ivyo yivugira ariko ukuri twakumvise kuvuye kuri Double J hamwe na Kiriku batubwiye byinshi kumbere tutari tuzi twabimenye icyatumye bava muri Bantu Boy bakuze sivyo ga Double J mwakuze ntugifate wowe ufise uko bibona ariko mwakuze bakuze ku ngufu mwakuze tuvuze umviriza umuntu nje kuba naravuye muhira ntibisiguye ko nari inkuze basi hageze basi ubuzima n'ubwo bwabiteye uva muri Bantu Boy ubuzima n'ubwo bwatumye uva muri Bantu Boy ukundi turabe ko bishoboka yes kumbura ubuzima n'ubwo bwateye bwatumye nuvuga ntidukuze kurengera Bantu Boy uvuze twakuze nuvuga ku yindi nivo Bantu Boy yarishaka ko mushika ko kumbure mwahageze nuvuga akiri rugamba racari rurerure ntumbwire racari rurerure mugabo uko biri kose ntitwakuze kugira ngo turengeye ngo Bantu Boy uvuze ngo twakuze ucume ngo Bantu Boy n'abana ubu nitwe dukuze bajyana bazokwa ivyo ni bivuze ariko kiri umviriza igitugu kirakora n'igisumbi zose ariko kwamara umuryango wacu Beni wewe uriko uratubaza sivyo bitahura ukuri turiko turabikwishura sivyo yes kubereka ndabitaruka tugiye kugerageza ukundi turabe ko bishoboka n'ubundi ariko kwa Bantu Boy rifuze kubashitsa kumbere naho nyene tugeza mugeze no musi atafuta kichwa cha habari novuga tubifate uko nyene ni mubinyemerere sidi niba bidashoboka yes or no barondera ati kiri kuja simeze kababa dikiri kusimeze kababa ibintu byose twavuganye wabuze tito oya ikibazo sico aho Bantu Boy rifuza kubashitsa kumbere dufate ko arahanye no musi uzobabaza mugabo ico tuzi batwifuriza ivyiza mugabo nta vyiza biburamwe ibi byahabaye navuze ko bidakenewe fatira ku vyiza ikibazo nakwaje ariko wacumvise twebwe rero ntidushobora kumenya aho bashaka kudushikana tuzobabaza basi mugabo twebwe ico dushima ni ku vyiza ibi ntaco bimaze kubera n'ubundi buzima tugiye gutangura ibi navyo tuzubakira ku bibi vyoba vyarabaye tugiye kubandanyiriza ku vyiza vyabaye Kiriku nawe ugombye ku kiganiro kibandanya niko je nagomba kugisozera kumbere vyari vyoroshe Kiriku aho Bantu Boy yarifuza kubageza naha nyene canke imura cari kumwe umenga harimo ibindi bintu vy'amadidane tutazi Kiriku amadidane kumbure siju ikibazo cyanje kiratahuritse akili okay ivyo biture bazi ndakwishure Beni kuri ico kibazo bona ubuzima ngene bumeze ni nk'umupira w'amaguru bona
umupira w'amaguru utsinze urasubira ugahaguruka ugasubira ugakina ugasubira ukiruka ku mupira kandi ugatsinda kandi hama ugasubira ukabandanya ejo ukazokina n'izindi match umva ntibihera twovuga ngo twarashitse aho twashaka gushika kubera imatch ni nyinshi zo gukina ziracabandanya simvuze ko mwebwe aho mwashaka gushika ko mwashitse aho Bantu Boy yashaka kubashika turahashika niyo mpamvu tugiye kubandanya sivyo none kubera Bantu Boy irazi ivyifuzo vyacu sivyo irabizi je nico kintu ndahugaruka ko cyane irabizi ko hari abantu nifuza ko baba kubera ko nabaye ariko nta ninyoni bayo kubera ko nje nabaye bisigura yuko aho nshaka ko gushika cyangwa aho bobo bashaka gushika ndashika niyo mpamvu ngenda amasezerano gusa niyo yahagaritse tuzosubira rero inshallah Imana bikunze yaro kumwe na Benny Beyond Camera ni Arkeni kumbere twagerageje kubaza bitandukanye kumbere twavyumvise ukuri kose twavyumvise ivyo vyose ubona ku mbuga ngurukana bimenye kumbere bitandukanye nivyo basiguye ngaha sivyo tete yakile niho rero kugira subscribe tugere bye basimana bye kuku ciao